2020 n'amaversion atandukanye murazi yuko hariho version abenshi batubajije ngo aya mavideo abantu bashobora gushira kuri YouTube canke bakoresha amafilme canke ahandi bayakora gute abandi abo tutari bwabane mwibuke kuca mugira subscribe mugire like mugire comment musige comment muvuge uko mwabibonye uko pas de photo. Mais aussi, je peux prendre une vidéo. Oh là, il y a des vidéos sautées, des vidéos qui pourraient être très importantes que je saute. Ndabereka ko dushobora dufate twazanye nk'aka ngaha, twazanye n'akandi ka video. Turabaramukije mwese mukunda gukurikira runo rubuga rwacu, turabaramukije tubifuriza ikaze nziza, muri kino cigwa cacu. ubu munsi tubafitiye icigwa gikomeye cane icigwa gihambaye abenshi batubajije ngo aya mavideo abantu bashobora gushira kuri YouTube canke bakoresha amafilme canke ahandi bayakora gute abandi benshi baragerageje barakoresha telefone kugira ngo bashobore kweditinga amavideo yabo ariko benshi babaje ikibazo bati none bimeze gute kugira ngo ukoreshe machine ukoresha iki ukoresha logiciel yihe kugira ngo ushobore kweditinga ukoresheje machine ordinateur canke bita computer nico cigwa dufise uno munsi tugiye kubereka nido ingene ushobora kweditinga video yawe ukoresheje logiciel twita Adobe Premiere Pro ku machine nuko rero muje mwikurikire tugiye kubaha ikaze abo tutari bwabane mwibuke kuca mugira subscribe mugire like mugire comment musige comment muvuge uko mwabibonye uko mwabisanze nimba twabigishije neza nimba hari aho twihenze nimba hari ico tutashitseko byose mutubwire nimba hari ico mwifuza ko twobabwira hanyuma kugira ngo mubandanye mubimenya neza akanya n'akanyu muri commentaire hanyuma muce mugira share mwongere musangize ubutumwa abandi kugira ngo umuntu wese afise imashine aba ashobora kwikorera video yiwe vyoroshe kandi biroshe cane. Merci tubahaye ikaze. Voilà, reka dutangure turugurura le logiciel qu'on appelle Adobe Premiere Pro. Murabona ko harimo zibiri, reka nugurure imwe Adobe Premiere Pro 2020. Bon, 2020 n'amaversion atandukanye murazi yuko hariho version harimo version menshi ya Adobe Premiere Pro. Reka dukoreshe iyi 2020. Urabona ko harimo na 2015. Urabona ko harimo na 2015. Mugabo reka duprefere gukoresha iyiri avance. Turugurura rero Adobe Premiere Pro, tumaze kuyugurura duca twandikamwo izina rya projet, le nom de notre projet, nouveau projet, turaklika ngaha kuri nouveau projet, hanyuma tugashiramo iyo nouveau projet izina ryayo, tugatora naho izoja. Reka tuyite kwiga editing. Bon, reka tugire kwiga Adobe Premiere. Bon, voilà. On fait le choix. Je choisis parmi mes disques que j'ai, je choisis le disque H. Chantora disque dire H. Maze kuyitora, reka projet yanje ndayaregistre aha muri rusange muri disque dire nshingiye. Canke si vous voulez reka ngende muri ndayaregistre ngaha muri phone. Voilà. Et puis sélectionner un dossier. Je fais sélectionner un dossier. Murabona yuko nza kurondera projet yanje muri disque muri dossier twita phone, niho nza kuyironderera. N'igihe no kugara machine bigakenerwa yuko ngaruka gusubira kuyugurura, nza kuyironderera muri disque dire disque local
hanyuma muri dosiye yitwa phone nkaca ngira OK, hanyuma interface nkoreramwo ica yuguruka, interface nkoreramwo ica yuguruka ngaha, hanyuma imaze kuguruka, ça peut durer un peu, on patiente, ça peut durer un peu, on patiente, voilà. Harugurutse tuca tubona yuko ngaha harimo udufenetre dutandukanye dushobora kugara, ko nk'aka ufyonze ngaha karashobora kukagira ferme, bavyita pano. Tugize ngaha nico kimwe turashobora kukugara, aka kaca kugarika. Tugize no ngaha nico kimwe, aka turashobora kukugara, fermer le panneau, ainsi de suite. Hanyuma rero ikindi twomenya nuko aya mapano yose aba afise akamaro, kandi mu gihe atuguruye, hariya yatuguruye urayugurura. Reka turabe nk'akarorero, iyi pano iyi niyo twimportamwo les médias. Ivyo tugomba gukora tuvyimporta ngaha, tubizana ngaha. Ni kuvuga ngize double click ngenda mu mashini, kindika mu mashini aho nshobora gutora ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ndashobora no guca ngaha kuri fichier, importe, voilà, importe, naho nyene cindungika gutora ivyo nshobora kuimporta kugira ngo ndabizane, nshobore kugira editing, voilà. Reka rero ngira uku ngende muri ya disque dire yanje, ivyo nkeneye ndabikura muri hamwe twavuga dossier phone. Reka sélectionner quelques vidéos dont j'ai besoin, kandamo ama video nkeneye gukoresha, nk'iyi n'iyi, nkoreshe n'iyi hamwe n'iyi. Reka nkoreshe n'iyi, choisis aussi ça. Voilà, reka mbe ndakoresha izi, ariko kandi biroroshe rwose. Dushobora no guca muri ngaha muri recherche, par exemple. Reka nce muri recherche, ndondere nk'indirimbo nshobora kuzana, bon ari nka video canke kwa, nca ndayizana ngaha nkamanuriramwo, hanyuma nkaca nzana hahandi ngaha nca ndekura, donc ica ijamwo atangorane, voilà. Hanyuma video iri ngaha muri interface iba iri muri aho nokwita muri reserve, ni nka brouillon. Tuyiklitseko baca bayinyereka ngaha, video yanje nca ndayibona ngaha. Maze kuba ndayibona ngaha, nca nshobora kuyimanurira ngaha, note ndayikina nkumva ivyo ivuga, biri mu ma écouteurs, vous en faites pas, biri mu ma écouteurs. Hanyuma nca mfata ngaha nkamanura, attention, nkoze kuri aka mbamanuye video gusa itarimwo son. Baranabimbwira faire glisser la vidéo uniquement, aha naho faire glisser l'audio uniquement, ni ukuvuga uniquement le son ou uniquement la vidéo. Reka jewe rero nkeneye ngaha aka video gusa, kandi niyo ari foto niko bigenda. Reka nzane quelques photos aussi, ça va nous aider. Quelques photos, j'espère qu'il y a quelques photos ici. Quelques photos, voilà, j'amène quelques photos comme ça. Voilà. Quelques photos et quelques vidéos. Voilà, comme ça. N'oubliez pas de faire s'abonner, subscribe. N'oubliez pas de faire like, laissez le commentaire aussi. Et partager pour que
benshi bashobore gushikirwa n'iki cigwa gihambaye cane c'ingene dushobora kugira editing. Voilà. Ok. Hanyuma navuze ko na foto ngize uku foto ca ndayibona ngaha, ndashobora kumanura foto nkayimanurira ngaha. Hanyuma nk'uko mubibona aha hariho V1, V2, V3, ni kuvuga audio ya mbere dushobora kuyishira ngaha, hanyuma no hejuru ngaha tugashirako iyindi video, no hejuru tugashirako iyindi video. Audio ngaha dushobora gushira audio, iyindi tukayishira munsi n'iyindi munsi, kandi uko tugenda twuzuza aya mapiste niko hagenda haba créer ayandi, ku buryo naho yoba amapiste atanu. Umaze kugira iya kane, je vous montre par exemple, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Voilà, haca haza iyindi yo hejuru, murabona ko amapiste aguma yaje, uko ushirako niko amapiste aguma. Voilà. Hanyuma aka il faut que j'amène. Ok. Harico ntaberetse, ufashe ngaho ukayikura ngaho uyiterura direct utamanze kuyikina ngaha, ukaca uyifata ukayizana direct comme ça. Ni ukuvuga ikizana na audio et la vidéo. Voilà. Nibaza ko mubibona biboneka ngaha. Gukina duklika kuri espace, canke tugaklika si on ça, donc ça passe. Si on fait kuri touche twita backspace, touche ya clavier twita backspace, nayo nyene irashobora kuyikina directement. La vidéo se joue. Nshobora guca ngaha rero canke ngaha, ariko ivyoroshe ni kuri clavier ukunda gukoresha. Hanyuma nariko ndabereka ko dushobora dufate twazanye nk'aka ngaha, twazanye n'akandi ka video hano, twazanye n'akandi ka video hano, et puis tuzane n'akandi, wanashaka tuzane n'akandi comme ça. Voilà. Video hejuru niyiboneka, video yo hejuru murabibona ko ariyo ibonekana, video yo hejuru niyo ibonekana. Hanyuma tugiye kugira uku n'akajisho gatuma iboneka, tugize uku hacaboneka video ikurikira. Hanyuma naha tugize uku tukagakupa akajisho ni ukuvuga ni nko guhumiriza, hacaboneka video ikurikira yo munsi. Hanyuma dukeneye kugira uku, hacaboneka yo munsi, canke comme ça, canke mu video yose tukavuga tuti nta nimwe dukeneye ko ibonekana, haca hasigara hirabura. Voilà. Voilà. Et puis igice gikurikira ngaha ni giki, igice gikurikira no murabona ko utu tujisho turagira hajya mubona amaclip, naho nk'amaclip mubona ingene bashobora kuyakora, no kuvuga barerekana udusene tumwe. No kuvuga nkashobora guca mfata kupa ngaha ndashobora guca nkupa ngaha, akagakupa, akakembe kadufasha gukupa, akadufasha kudeplaza, akanaho kadufasha guselectiona byose. Ngomba kuvyigiza hirya canke kuvyigiza ino, ca nkoresha aka byose na byose bisha bigenda, murabibona. Muga ngomba nkoresheje aka badeplashije kimwe, no kuvuga haza kamwe nakawuti ko kudeplaza kimwe. Voilà. Et puis aka nakembe ko gukupa, murabibona. Muga ngomba nkoresheje aka badeplashije kimwe, no kuvuga haza kamwe nakawuti ko kudeplaza kimwe. Voilà. Et puis aka nakembe ko gukupa, aka nakembe ko gukata ivyo nkeneye gukata. N'utundi tuzogenda turabona. Ugomba kwandika naho uza ngaho ugaklika, uca wandika video. Murabona ko mu by'ukuri uba ugomba kwandika hasigaye yuko text yawe uza kuyiha amacouleur n'ibindi ushaka. Voilà. Murabona ko ngaho iciza dushobora kuyigira uko dushatse. Ibintu nyamukuru rero ni ibi dutegerezwa kumenya. Hanyuma ikindi ni kumenya ko turakora video yacu, hanyuma aya maongere mubona ni nkajya tumenyereye, najya maongere tumenyereye ku ma logiciel menshi, ni nkaco kimwe. Twabonye ko duhastoka projet, ibigize projet yacu
twabonye yuko ngaha ariho dukorera ivyo dukoze bikiyafisha ngaha bigakina ngaha, video yacu igakina ngaha kugira turabe ko ivyo turiko turakora ari ivyo. Hanyuma aha naho ni nka brouillon aho tumanza kubirabira kugira ngo dutore video canke dutore son, ariko dushobora no kumanura video yose, dushobora no kumanura video yose. Bon, je fais retour CTRL Z pour retourner en arrière, ngomba ko vyuzuramwo ndaza ngaha nkagira uku canke comme ça dépend bivana n'ivyo nariko ndababwira yuko nshobora kuzana video yanje nkayishira ngaha, hanyuma nkaca ngirikako son nkayikuramwo bouton 3, nkaca ngira canon audio, hanyuma gutyo je fais comme ça, gain audio, je m'étais trompé, pardon. Mfata ngaha nkakuramwo amadecibel, et puis ma video murabona ko ata son iriko, ntibikivuga uriko uragira genda uko, hanyuma video nkeneye munsi nkaca ndayishirako. Donc je fais comme ça, audio ndayikuramwo bigenda uko, voilà. Et puis je fais CTRL Z, murabona ko son ica ismo, mvugije le son ica ivuga, voilà. Et puis tout ça, ce sont des exemples concrets. Alors, allons-y. Tugomba dukora aka video à titre d'exemple, aka video gatoya. Tugomba dukora aka video gatoya, vous allez voir comment faire. Ok, twamaze kubizana ngaha, kuzana ama video, ama audio, yaba ama audio, yaba ama video, twabizanye ngaha. Tugomba dukora iki rero? Tugomba dukora video. Video irimwo social. C'est mon genre, ne vous en faites pas. Enjoy this. Nakarimba karyoshe cane, murashobora kuenjoyinga. Kubera ntakeneye video yako, canzana audio gusa. Barantegeka ko manza kuzana video ya mbere, ari nayo tuja kwisunga n'ibindi byose tuza kuza turashiramo. Reka ntangure video rero. Je fais glisser ça, ariko kandi hari ikintu ntaberetse nagomba ndabereke. J'aimerais vous montrer bajya bakora ama clip ingene bigenza gute. Nukuvuga baraza nk'aya video banayagerekeranije deja, cangene ndakupa, cangene ndakata, dufate je coupe comme ça. Je coupe comme ça, ndakase nkuku, naho uba ku rugero rumwe, peu importe, voilà, ndakase, hanyuma canza nkakirika kuri kamwe, kuva ku ntango murabona ko aha ibi nukuvuga ngo bivuyemwo haca haza ibindi, bivuyemwo haca haza iyindi video, bivuyemwo haca haza ya yindi, nukuvuga je fasse ça, mupeni haza gusi guta, haca haza gusi, hanyuma mfute naka, reka wanashaka gace gasubiramwo aka, voilà, je clique, je maintiens, et puis comme ça. Hanyuma tugeze ngaha haca havamwo aka, havamwo naka, hamwe naka haboneke yo munsi, voilà. Dushitse ngaha haca haboneka aka, ainsi de suite, voilà. Murabona ko mu vy'ukuri kaju ngiye gukina bica bigenda birahindagurika, voilà. Murabona ko bigenda birahindagura image bivanye n'utu dupiste nagiye ndahindagura, voilà. C'est très compréhensible. Ico mutaza gutahura muce mushira muri commentaire, hanyuma tuzokibabwira muri reso izokurikira. Uku niko bakora amafilme. Nariko ndababwira rero yuko si on veut sélectionner tura maintenant tugomba nko kubifuta ibi tutirirwa turigora ngo dutore kamwe tuca tu maintenant
ndakika ngaha hanyuma nka maintenant gushika aho ngeneye gufuta byose nca ngira efface backspace comme ça bica bigenda. Merci beaucoup, merci de nous suivre, merci de nous suivre. Hanyuma tuca tumanura rero nariko ndababwira ko nkeneye gukora aka video. Ndazanye aka video gusa kwa kundi twabivugana. Voilà, voilà, voilà. Et je fais comme vous voyez que c'est une vidéo où les enfants dansent. Voilà, hanyuma canzana nkeneye kuzana aka karirimbo audio gusa. Kandi murabona nshize ngaha ntibikunda kubera ni muri place ya video, ni mpaka nshire muri place ya son. Ndirimbo ikivuga voilà. Ubwo video nkeneye ikindi nshobora kubereka ngaha nuko video nshobora gukupa gatoyi kandi ndashobora guka nkaca ngira uku nkaca nkia gushika aho nkeneye ko ishika ngaha cangira comme ça. Murabona nca manura aka video konyene. Voilà, ndashobora nza ngaha nkagira comme ça, nkakata comme ça gushika aho nkeneye kana nkaca ngira comme ça, nkaca manura aka video gusa. Et alors voilà, ndashobora no ngaha tora comme ça. Voilà, natora comme ça. Murabaza uku iyi kijamsa. Voilà, je fais comme ça. Voilà, par exemple, je fais comme ça. Comme nko gushiramo nkaka. Ca nshiramo comme ça. Vous voyez que ça. Voilà, voilà. Ndashobora kuca nkongeramwo. Voilà, je fais comme ça. Voilà. J'amène comme ça. Je peux prendre une autre vidéo. Voilà, voilà. Par exemple, je peux faire comme ça. Comme ça. Et je fais glisser la vidéo dont j'ai besoin. Voilà. Et puis, je prends aussi la photo. La photo, non. Mais je peux prendre. Pas de problème. Voilà. Je sens. Voilà, voilà. Voilà les enfants, c'est vraiment à l'aise. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis, est-ce que je n'ai pas une autre vidéo de ces enfants-là pour leur faire vidéo? Ça, par exemple, je mettrai déjà là, comme ça. Ni kwa mfano. Voilà. Ni kwa mfano. Hanyuma, bon, vous voyez que murabona neza yuko aho nari nkeneye gushikana video ngo ngahagaragara ashobora kuca mvuga ati reka nkoreshe iyi son nyene, je sélectionne, je clique ici et je maintiens la souris comme ça.
nagumije kosura ibisha bigenda uku hanyuma nca nkirika kuri alt kugira nshobore kudubla bino bibe double voilà bice bigaruka no ngaha hanyuma nshonda kuri alt nkagumizako nkaca nkwega avec la souris comme ça nkaca ndekura voilà comme ça quand je fais comme ça bon ndabona ko karenze ko nkiritse ngaha nkaza bica bihura bien et puis ça je sélectionne et j'efface voilà rero aka video ka murabona ko sa n'ugahejeje sa n'uhejeje comme ça voilà voilà c'est bien c'est vraiment bien c'est vraiment bien biraryoshe cyane hanyuma tumaze kugira ibi haba hakenewe iki twagize video twagize notre son dushobora kwandikamwo canke video yawe irashobora kuba idasa neza yawe idasa neza uca uklikamwo ngaha muri iyo video turabe nk'ako bakadasa neza ko bakadakeye cane nkaka ndashobora guca ndagaklikamwo hanyuma nkagira couleur ikintu hari no mu ma couleur ca nshobora kuregira couleur ya video yanje kugira ngo ishobore gusa neza vous voyez comme ça je peux changer je peux modifier je peux changer comme ça voilà nuko voilà aha rero nukuvuga ni gestion des couleurs canjera ama couleur uko nshatse nkoresheje tuno tuntu gestion des couleurs voilà gestion des couleurs iyo nayo ntawe yigisha umuntu chacun va voir ce qu'il préfère voilà il va voir ce qu'il préfère comme ça voilà je fais comme ça par exemple ndayigumiza uku n'ibindi donc on va ushobora kuyigira noir et blanc agacishamo kakaba noir et blanc par exemple comme ça voilà voilà je double kuri arte kwa kundi nyene nkakwegera haruguru ikiba double voilà IPG voilà je m'excuse voilà nuko rero umaze kugira gutyo c'est vraiment enjoy okay thank you much for one en tout cas c'est pas vraiment hanyuma rero umaze kugira uku ikiba gisigaye ni giki tugende kugera ama F hariho ama F atandukanye tufate twagomba nko kugira nk'akantu nk'agafoto twagomba kugashira ngaha j'amène ma photo ou la photo d'une autre personne ok je fais comme ça pour pouvoir importer j'amène une photo par exemple j'amène une photo quelconque je retourne en arrière je fais comme ça est-ce que j'ai une photo quelque part pas de photo mais aussi je peux prendre une vidéo oh là il y a des vidéos sautées des vidéos qui pourraient être très importantes que je sautais vraiment les photos là je devrais amener aussi ces photos voilà
Il y a des photos que je ne devrais pas oublier. Voilà, voilà, voilà. Je fais comme ça alors. Je les importe. Ok, dusubire muri montage. Donc dukorera muri montage. Twagiye muri couleur, tuba tugomba yaba texte twanditse, kuko yaba texte turashobora kuyandika, turashobora kwandikamo texte ngaho. Ni ibisanzwe, tukandika tuti montage video. Montage video. Voilà. So text turashobora twanditse ku montage video. Reka twandike les enfants dansent. Les enfants dansent kubera reka twandike children enjoy and play and play and dance. Reka twandike comme ça. Voilà. Notre texte turashobora kuyiha couleur dushatse. C'est toujours dans couleur. Et puis faisons voir notre texte. Et puis murashobora ko dushobora kuyiha couleur dushatse. On peut chercher umuntu yitonze, mais toutes les couleurs donc se jouent ici. Voilà. Prenons ça. Et puis on retourne dans montage. Voilà. Aha tugiye rero ku kintu citwa effet. Nariko ndababwira ko hariho akantu dushobora kugirako akazingi, comme je viens d'amener d'autres photos comme ça, d'autres vidéos. Je prends une vidéo certaine. Voilà. Voilà, 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 voilà. Je fais comme ça. Et puis, je mets aussi ça. Aussi comme ça. Je fais comme ça, comme ça, comme ça. Patienter. Oh non, non, non. Je fais descendre dans la première piste. Je fais descendre dans la première piste. Comme ça. Voilà. Pardon, je mélange quelques vidéos ici. Et puis, oui, Fada.
Et puis, je peux amener la photo là. La vidéo plutôt. Euh, vidéo vraiment. Oh, je manque une vidéo vraiment. Ok, ok. Comme je manque une vidéo dont j'ai besoin, je prends une photo quelconque. Voilà. Je prends une photo quelconque. Une photo quelconque. Une photo quelconque. Ok, ok. Où sont les photos? Où sont les photos? Où sont les photos? Ok. Je cherche les photos ici. Voilà. Je prends par exemple cette photo-là et je la mets ici. Je la mets ici. Et la photo remplie. Et la photo remplie. Voilà. Je peux la diminuer en venant ici dans Options des effets. Option d'effet et échelle, je modifie comme ça. Je peux modifier comme ça. Voilà. La photo. Voilà. Hari ikintu bagomba kubereka rero, urashobora kugira agacercle. Ukagira nk'agacercle ino photo. C'est ce qu'on va voir. Je fais comme ça. Chanja ino. Nandikamo effet. Muri effet, canandika cercle. Canke circle, ça dépend. Nkaca nzana iyi efe nkashira kuri iyi video yanje. Voilà, maze kuyishirako, voilà, je viens ici. Voilà, je joue avec ça. La souris est perdue comme. Voilà. Bon, ok. On continue, tuca tuza ngaha kuri rayon. Twatuye turagira cercle, tuca turaza turagira ngaha modèle alpha. Tuca tuza ngaha rero kuri rayon, tukaduza rayon. Uko tuduza rayon, niko agafoto kaboneka. Turaduza rayon gushika aho dukeneye. Tukaduza ngaha no kuri centre, tugasantra neza kugira ngo agafoto kacu tugasantre uko dukeneye. Ari video, ari foto, ibi birakoreka. Voilà, ari video, ari foto, ibi birakoreka. Tugaca tugapositiona aho dushatse. Dushobora kugapositiona ngaha. Comme ça. Dushobora kugabanya échelle. Voilà. Tukagashira ngaha. Voilà, comme ça. Voilà. En fait, uhejeje kugira ka tugira tuca tubona ingene ushiramwo ama efe. Ingene ushiramwo ama efe yashiramwo gute? Ama efe mu kuyashiramwo uguma ngaha nyene muri efe. Tugaca tubona rero ingene ushiramwo ama efe. Ama efe mu kuyashiramwo uguma ngaha nyene muri efe. Murabona efe ngaha, urafuta wanditsemwo ama efe naya. Hariho ivyo turaba cane ni transition audio, effet video, twamaze kubikoresha nk'irya cercle,
cercle twakoresheje aka ni efe video. Hanyuma ama transition ico dukorako cane ni transition video na transition audio. Voilà, transition audio, transition video. Ico dukora ngaha turaza tugatora turabe transition audio harya ugomba ko nk'akantu ni son wagakupiye hagati ushaka ko kagenda karavuga nk'agahera. Akarorero ugomba ko kagenda karavuga nk'agahera. Akarorero iyo aba nayikatiye nko ngaha nkaca nkenera ko igenda iravuga nk'iyihera. Nkeneye ko igenda iravuga nk'iyihera naca nzana ka gain constant agashira ngaha. Burya igenda ucume ngo nyene vyaheze. Ngomvye ndakagrandisa nkagira karekare comme ça kuvuga igiye guhera ahera. Voilà. Mva ko igenda iragabanuka igenda ihora ariko ntabwo iheze ngaha nuko ariho nayikatiye ngo ison ntihere brusquement bica bigenda uko nyene. Merci beaucoup, merci. Et puis aka niko ka efe dukunda gukoresha cane, sino ngaha ntigakenewe kubera iyi son nico gituma ndiko ndagira retour, iravuga ikiherera. Ce chant va jusqu'à sa fin. Et puis turabe ku mafoto canke ku mavideo dukoresha aya ma transition video. Turatora nk'aka par exemple ni losange, kaza comme losange, voilà, va suivre bien comme orange. Nk'aka kameze nka rectangle, vous voyez, vous allez voir la vidéo qui va suivre venir, voilà. Et puis et ici utilisons fondi en noir. Aha utora imanya unze bivanye n'iyo ushaka. C'est pas visible. Attention, la machine a planté. La machine a... Voilà. Blanc. Le blanc là. Voilà. Transition. Dans ma transition, si je fais comme ça. Zoom. Ça dépend de la préférence de chaque. Aha bivana n'ivyo mwakunda, bivana n'ivyo uwundi ashatse. Nta guteka ngo koresha efe iyi canke iriya. Umwe wese akoresha iyo ashatse, iyo akunda, iyo abona ije neza niyo akoresha. Hanyuma ugaca ukora montage editing yawe neza. Nibaza yuko ibintu nyamukuru ushobora gukoresha editing nabivuze. Ico ubona ntavuze urashobora kucandika muri commentaire. Ico ubona ntavuze urashobora kucandika muri commentaire ukavuga uti turakeneye kumenya iki naco, gutyo ugaca ubimenya buke buke. Ubundi ibintu nyamukuru nibi. Ikindi twibagiye ni iki ca efe option. Wakritse ku video ngaho ukaza kuri aha efe option, ni ukuvuga urashobora nk'akaba kameze uku, hanyuma ugaklika ngaha ugaca urabona ahiri kuri 100%. Uza ino ku mpera je choisis ça. Reka ndabikore kuri iyi kubera iyi ndabona yoshigira ingorane. Je viens ici nkaca nklika ngaha
hanyuma ngeze ngaha hagati nkaca nduza comme ça, voilà. Et quand j'arrive, je redescends, nkagaruka kwijana, voilà. Sindenza comme ça, je fais comme ça, hanyuma sino nyene nkongera nkaduga, narengeje en tout cas. Ok. Et puis ici, je monte. Voilà. Comme ça, c'est de... Voilà. Ok, ok. Hanyuma turashobora no kugabanura opacité yayo ntibe ikibona. Canke tugahera ngaha tugahera nko ngaha tuyibonesha, tugahera nko ngaha tuyibonesha, mugabo yenda irahwama comme ça. Yonju. Vous voyez? Voilà. Et puis ce qu'on fait faire, niba twari ivyo muri rusangi, ufise ikibazo ashobora kuca abaza, hanyuma tukamwereka ingene ashobora kubigenza. Je vous remercie. Merci beaucoup. Hanyuma icanyuma twogarukako ni ingene kaducangemo utu tuntuze. Burya uriko uragira montage ni vyiza gucangamo udufoto dutandukanye, kuko udacanzemo udufoto dutandukanye uduca usanga umuntu ariko ararambirwa, uduca usanga umuntu ariko ararambirwa ariko arabiraba. Mugabo wacanze udufoto dutandukanye ijisho riraryoherwa. Voilà. Ijisho riraryoherwa, voilà. Ijisho riraryoherwa, ugasanga ibintu bigenze neza. Voilà. Nico gituma harya abantu bagira montage ni montage nyene baraduhenda. Voilà. Nuko hanyuma ubukurikira nzobereka ingene barya abantu bashobora kuvugisha amafoto. Ifoto ukabona iriko iravuga, ukabona iriko iravuga kandi ari ifoto atari umuntu. Nzobibereka donc murabandanya mukurikirana bica hano kuri runo rubuga rwacu, muzobibona navyo nyene. Hanyuma icanyuma nagomba duherezeko ama effet ntitwashize hose, ariko kandi n'iyi video yacu turabwirizwa kuyikoresha. Je mets les effets partout. Je mets les effets partout. Je mets les effets partout. Voilà. Je mets les effets partout. Je mets les effets partout. Et j'amène une musique certaine. Je double ici. Une musique certaine que je vais. Donc, je fais comme ça.
Je prends une musique quelconque. Quelle musique? J'amène cette vidéo-là. Comme ça, comme je vous ai dit. Voilà. Je la mets ici. Mais je n'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de la vidéo. Je fais un double clic et je fais glisser la vidéo seulement. Et j'efface l'audio seulement. Et j'efface la vidéo là. Voilà. Je reste comme ça avec mon audio. Et je coupe ici. Je coupe par ici. Voilà. Il y a un secret. Pourquoi est-ce que j'atteins 8 minutes? Il y a un secret dedans. Il y a un secret dedans. Et on va le savoir. Voilà. Merci beaucoup. Quand je termine, je fais enregistrer. Machangira exporter. Pour exporter, pour faire exporter, CTRL M. Dakika à la fin. Enregistrer. Export. Ariko uramanza ukajuga ukaraba ko atawihenze aho wihenze ukahakosora. Mugabo jewe kubera ndiko ndagenda ndangiza. Donc, siniwe ndagira ibi angiriyeko. CTRL M. CTRL M. Iyi CTRL M ni pour niko nari guca hehe, niko nari guca ngaha. Nkagira exporter fichier export. Vous voyez que c'est CTRL plus M. Ni CTRL na M ica ibikora neza. CTRL M. Et puis je donne le nom. Les enfants dansent. Or children dance. Voilà. Puis je mets ici. Je mets ici. Je mets ici. Voilà. J'exporte comme ça. Chantora ka. Aka niko dukunda ku exportamo niko kameze neza. Hanyuma ndakosha ngaha nkaraba ko hari byenkoshe kugira ngo ize kuza la video et audio. Nihenze nkadekosha ngaha haca haza ari audio gusa. Nihenze nkagira uku haca haza ari video gusa atamajambo arimo. Voilà. Hanyuma ikindi njongera bivanye na capacité mbonye ngaha. Je jongle ici. Ndajongera ngaha nkaraba ko ngaha manuye capacité iramanuka mugabo video ukwisa qualité de la vidéo itera iba nabi. Nico gituma par défaut wogumiza bijya baba baguhaye. Moi c'était 10. Bon, reka ngire 12 wanashaka. Je fais 12 comme ça et puis je fais export. Ça va prendre un temps suffisant, mais je pense qu'ici ça ne va prendre beaucoup de temps. Ça ne va pas quand même prendre beaucoup de temps. Je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, sinon ça serait un problème sérieux. Ça va durer un peu de temps et on va attendre jusqu'à la fin. La machine a planté, je ne sais pas pourquoi.
Voilà. On fait comme ça, on exporte. Quand ça arrive à 100%, ça sera fini. Ça sera fini. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Veuillez cliquer sur s'abonner. nuko rero tugiye kugurura tubereke ingene iyi ndirimbo duhejeje kweditinga mwese turi kumwe ingene ivuga ni iyi iri kuri biro twa children tubiransije murabona ni double click canke bouton droit ouvrir muca mubona ica Mana yanjye ngurutse
ntimuzohengeshanya kukuninahaza kuko nta n'umwe yokora nk'ivyo ukora. Ninazwa data, ninazwa mwana, ninazwa mutima, ubu ni imyaka yose. Nzogutambira Mana. Abo tutari bwabane mwibuke kuca mubwira subscribe, mugire like, mugire comment, musige comment, muvuge uko mwabibonye, uko mwabisanze, nimba twabigishije neza, nimba hari aho twihenze, nimba hari ico tutashitseko, vyose mutubwire, nimba hari ico mwifuza ko twobabwira hanyuma kugira ngo mubandanye mubimenya neza. Akanya n'akanyu muri commentaire, hanyuma muce mugira share, mwongere musangize ubutumwa abandi kugira ngo umuntu wese afise imashine aba ashobora kwikorera video yiwe vyoroshe kandi biroroshe cane. Merci, tubahaye ikaze.